nino story hari abantu batazi no story ariko turaza kumenya nagerageje kuraba video ino ndirimbo video yakozwe na Igbana audio kubona Peniel muri record label ya Bounty Igbana yubahwe cyane muri kino gihe Igbana nawe ariko araza erega ige yamye hari kuva kera ariko ige yarigeze kugera igihe igamera nk'usubira inyuma gato ariko urabona erega ama video menshi ela akora abari kumena ige bafitanye ubucuti bwiza budasanzwe cyane bafitanye ubucuti bwiza cyane nako asa nimbaro umuntu azi gukreya ni Igbana bakunze kumwita umwungere umupadiri padiri Eskubirize indirimbo rimwe amace tugaruka twakira The Baby Killer canke Irankunda heri usobora kumwita Drama T turasana kugura umurongo wa telefone murazagira ico muvuze ariko ndasaka abantu muze kuri YouTube muri benshi benshi subscribe muze kuko mukanya vy'abazo byose mwahora mwifuza ko tubaza Drama turaza gufata umwanya wo kuyimubaza indirimbo yitwa Ambulance tuyumvirize hama we back again to the live kuri YouTube channel yacu ni Asan H. Of course my name is Ami Pro, the MC in Buja FM in the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Ambulance inezereze abakunzi bose burunani bariko baratwumviriza ba Biko batambwe uziko tambuye guriye salo Sakwe salon yitwa Home Sweet Home Salon narisi Tiana okivuga gusa ko gure salon izina direct Home Sweet Home candaribona mu Gasenya ari impande yo Face kandi salon y'aba mama n'abahungu tuzogenda kumusorera ariko tambwe ndakeneye ambwire kwanza igihe interview yagize we twa oya ziko tamba shaka kubwira ikintu mu masegonda 3 akakubikubwira mu ndimi standard tumukeze cyane Home City Home Salon tambwe sign kabisa va de l'avant mon frère indirimbo yitwa Ambulance tuyumvirize hama we back again turamutse mama Jonathan mwijabe Ambulance hama we back again hariso uvuga kuri no ndirimbo yes ino ndirimbo hari zicane no ivuga ko indirimbo nasana ngo bafitaniye amateka ino ndirimbo je nafisa ko amateka menshi cyane je ndavyibuka harashimya kibi indirimbo ko ari true story ku mu ex we ni true story kwande oya rigami pro indirimbo ivuga ngo gucanga mu ex cyagi message asan ariko ndati ni bari Mwese sikura ko nashaka kumviriza indirimbo. Okay, indirimbo zose ziririmba guhanura. Zurumviriza. Mama yanali areka kumviriza. That's ko kwadukurikirana. Yes, turi kumwe na Irankunda heri canke Drama T muri studio za Buja FM. Ku munsi weje yerekanye performance imeze neza hari ya mwizabe yari so y'urunani ariko turasagaruka kuri no ndirimbo yiwe nziza indirimbo yiwe amasanamu yasohotse ariko indirimbo
yasohotse kuva kera ariko ahitamwo kuyisubiramwo. Indirimbo yakoreye hariya muri Bantu Boy hariya kwa Mugani Desire na Kimana Stein Edith. Ariko ico dusaba abariko baratwumviriza nuko mwoza muri benshi kuri YouTube channel yacu kuko turi kumwe na Dramati. Ibibazo byose mwumva mwifuza kubaza umwanya ni gwanyu, muraza kubaza ibibazo vyose mwumva mwifuza kubaza, turaza kubaha umwanya, siko gasana. No munsi turabaha umwanya. Ndazi ko hariho na benshi bariko dukurikirana micro, benshi cyane. Ariko haheze amasaha 19 Drama yanditse yuko yandikiye abarundi ubutumwa ngo indirimbo ya 2024 izosohoka inyuma y'amafungo. Yanditse ngo ku bantu bose bambajije impamvu nasohoye ijya ndirimbo imaze imyaka 2, nashatse kuyitanga nk'agakemanyi ku bantu bashobora kuba babaye mw'ivyo bintu canke abantu bashobora kuba baraciye muri ibi bintu. Urumva atandika ati ivyo navyo ngo vy'amasaha 2 muzana ngo ntirikiragenda siyo ego ikakano niko mutama bayanditse nakongereza akaba abari sawa. Umwaka wo gukora 2024 n'umwaka wo gukora cyane kuri Drama, ariko ngo nibiratangura kuko ibikorwa nyizina bizotangura inyuma y'amafungo. Ariko yabanje kwanza kudutabo kwanza ambulance. Ariko akaririmbo ni keza kabisa. Nyuma y'imyaka 2. Akakarofro akumvise. Harantu rero avuga amazina hajya ahantu hasane. Bayipax bande. Ni wazoeka amazina ashobora kuba azi histoire. Ategeza asani yikundana n'umuntu abari babagenzi ba hafi babazi. True story wa mipro arababazwa mipro yana. Oya kucunanga kakaro kwa babazi. None babazwa wewe. Oya. Uri mu rukundo. Twumviriza indirimbo abatugaruka. Yes, nukremeze turi kumwe na Irangunda Henry Sange Dramati. Turasa kwakira appels 2 muhamagare mu muhikaze Drama amatuse tumwakira tuza kumwakira sana turirimbira ino ndirimbo amace tugira 61 10 00 61 10 00 munyanya wa mbere ku murongo wa telefone ariko muze muri benshi kuri yetu. Hello yo salama asante sana. Twabwiye mubanze mu muhe ikaze mu bwambwe Samerezi Budza FM hama tse tugaruka tumwakira 61 10 00 munyanya ku murongo wa telefone. Mwiriwe ye meze neza Abed Drama ikaze muri Budza FM Drama TV ikira. Asante sana mani gumugisa 61 10 00 61 10 00 hamagara ha ikaze Irangunda Henry canke Drama hama cetuza tumwakira umunywanyi ku murongo wa telefone ndabona yamaze kuza. Mwiriwe meze neza Shima ninde tuganira twakuye ari hehe inde ego kari mudamu wa Dramati yaze aduhe usanzwe umukunda agoza n'ikori wacu adesho mwikora mwikora ni he Bujumbura rirare ntabwo mu Kamesa agiye kuhaza kabisa komera. asante reka tuzimye gutya hama tumwakire Drama. Meze neza? Yeah, I'm good. Reka tukwakire neza mzee. Twagiye. Ashboy mubwire, amipra mubwire, no, asana mubwire, na lida mubwire, mama T amubwire, somebody call ambulance for me. I wanna hear you. Somebody call ambulance for me. Please call ambulance for me. Jendagwaye ndaremze. Yes sir. Asan. Oya Jesse Yes, Drama karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri Budza FM. Asante sana. Meze neza? Yeah, I'm good. Performance yawe yezu yari
safi sana kabisa. Imagine rero ko hajya tuba tutiteguye. Ari surprise. Iyo witeguye wemeze. Yeah, freestyle. Yes, drama nubasaka abariyo tunahera. Ku munsi w'ejo performance muri show y'urunani kuri terrain yo mwizabe. Indirimbo zose bari bazizi. Ni giki wakuye mwizabe wabonye ku munsi w'ejo gitandukanye n'ico rumaze kubona mu bindi biteramo ubona abantu bakwakiriye gute? I was so excited cyane. Ikintu cyarangaje kurusha mu bindi biteramo nuko ejo haririmbye abahungu benshi kurusha n'abakobwa. So I was like, yeah, okay, byarashize ahantu hose. Uva itsipe zari nyinshi biratesa kubona nyine abantu bose bashobora kwirekura and then bagasupporting umuririmbyi w'umurundi because I was there abaririmbyi bose bariko bararirimba. I heard ukungene basupporting umuririmbyi wari wese ari kuri stage and it was okay for me kabisa. Yes, vyari bimeze neza ku ruhande gwanje. Nibaza yuko asana iryo rya mbere tumwakire kuva 2024. Kuva muri 2024 ngo gambere. 2023 wari umwaka mwiza kuri drama, wari umwaka wo kuzabuka, wari umwaka wo kuja hanze y'igihugu, wari umwaka wo kuja muri Europe ariko wari umwaka w'amakolabo menshi. Hari zasohotse, hari zitasohotse. Ni drama 2023 yo isigura gute muri kariyere yiwe ariko 2023 yamusigiye iki 2023 yamuhaye katigeze aronka no munsi numwe mu muziki. 2023 wabaye umwaka mwiza kuri Dramati muri rusangi na kariyere yiwe. Kuvuga ni itafari ryagiye kuri ndi tafari ryari risanzwe rihari, so ndanabishimira Imana ko byabandanije bikura, mwarabibonye n'ivyigeze bihagarara. Shimira n'abantu bose bashoboye kunshigikira mu mwaka. Ikintu cyagusikiye muri 2023 uvuga uti sinsaka ko giswa kandi kunshikira mu byagusikiye byose yabaciza canke kitagenze neza ariko uvuga ati iki caranshikiye muri 2023 ariko sinigera nifuza ko giswa kandi kunshikira ni giki? Asura kumara umwaka ndi single. Ajya 2023 vyagenze ko nyene kwe. Nivyo? Cyane. Nivyo? Ashaka muri 2024 arabe ko. Nanje ndabe ko. Ariko nawe niyo umuntu. Ariko asana bibaza ko drama yabuze canke ni watarabishaka. Je nibaza ko atarabishaka. Urashobora no kubura. Nibikunda. Bihira abantu ndakwereka. Yo urarondera umuntu and then kwera abayumva ibaza ngo ni Dramati rero ngo reka ndamugare biramaze gushika ukagenda kurondera ni kubera nabijamo cyane. I always be scared kumva ko nza kuja mu bakobwa mugaye iyo bishitse nyine nkakunda umuntu kenshi bihora bihera na nibagunda. Umaze ko bazwa ga drown a lot of times kenshi cyane nambia Slovak yari Yes, nuko yemeze turi kumwe na Irankunda Heri yitwa Dramati. Hari ibikorwa wategerezwa gusohora muri 2023 bitigeze bisohoka. Hari ibyo wari waremereye abakunzi bawe ariko bitigeze bisohoka. Ni impamvu ye yatumye ibyo bikorwa bitaja ku mugaragaro. Ikintu gikunda gutuma ibintu bidagenda uko byari bisanzwe kugenda kenshi ku muririmbyi bari timing. No kuvuga ubufise ibintu byinshi and then ukaca wera imina bimwe kugira ibindi bishobore gukunda. Ikindi naho usanga ari amaprogramme y'abandi bantu muri ko murakorana, soit abaririmbyi soit aba producteur, so maybe ni question ya timing gusa. Ni question ya timing gusa. Reka tugaruke kuri no ndirimbo yiwe tuyite Nshasha. Remix Nshasha. Indirimbo imaze imyaka 2. Indirimbo imaze imyaka 2 igiye hanze ariko ni indirimbo wahisemo gusubiramwo ariko asana ntibazokubesha. Ijwi rikorera sohoka neza ntibazokubesha asana. Indirimbo impamvu dukwiye no kuyita Nshasha ni indirimbo yamutwaye uburyo kuko video ntibayikoze ku buntu. Haraje n'abapolisi bari bagishe byagenze barakugarije. No like twari ko turakorera maybe sinari nzi ngene bisanzwe bikorwa. I thought yuko umudirector yasabye uruhusha mugabo ni twari twabicishije nyine gusaba uruhusha, so nyine baraje baraduhagarika and then
Birahe doza kaje gato yego kumva vyagushemo challenge no challenge zamazabaye mu kazi kayo indirimbo iragiye hanze ni indirimbo imbere yuko ija hanze atubwiye ko ari true story ni inkuru y'ukuri benshi ntibari bazi yuko ino ndirimbo igiye gusohoka ari indirimbo bumvise ubwa mbere bari bazi yuko ari indirimbo nshasha igiye gusohoka nubasaka imbere yuko tunagaruka kunashima ku ndirimbo tugaruke kuri iyo story ni story iya yashikiye Dramati yatumye yumva yuko yo kwandika ambulance ni indirimbo yaje after yuko nyene habaye ibisanga muri je n'umuntu twari kumwe hari igihe ukunda umuntu kumva umengo sinshaka kubaho ntamufise mu buzima uwo muntu rero hamaze kubikidega no kuvuga haraba ikosa ari warikoze and then kugira ronke motive yo kuvuga urazi rero byandambiye ntobishwana surabihevye so me I was like kubera iki naho uba wakoze amakosa kweri gutinya kumva ko wumbabaza je nta na kimwe so mwo mwanya ariko numva umengo reka ndabiririmba ze kuvyumva maybe biraza gutuma garuka kubera yari yagiye complete so igihe ubiririmba waruzi yuko ubiririmbye ugira ngo azogaruke niyamara kuvyumva yaravyumvise nimba yaravyumvise wa muntu yaragarutse canke yabandanyije agenda yagarutse ariko umwanya ikarata ari gisaga washize ikarata itari maybe ngira yari kujyoye iyo ndabishira mu piano ariko drama ikintu gituma no munsi indirimbo yisubiramo nyuma y'imyaka 2 uyo muntu uracamukunda oya ahubwo muri jewe kubera ko iki gihe cyose nabayeho maybe wicaranye n'umuntu kamubwira jere kubera ko atamushera ufise kamubwira je nta mushera ufise kubera ibintu bimeze ukuntu gaca kubwira the same story ukumva mengo ni ibintu usangiye n'abantu benshi ibintu byabaye ku bantu benshi nkaca nibuka ko iyo message ihari nkumva menga why not umuntu ayikeneye atoyisanga ahantu hari hafi akavuga maybe bigushikiye ndafise ahantu nza kugenda numvirize akabonge gaherere ku iyo ndirimbo so the main purpose yari kumva ko sinashatse ko iyo message igenda uko nyine mu gihe hari abantu benshi yokora ku mutima indirimbo rayisohoye message yaramushikiriye warashikuronka ko feedback kuvugana ya ndirimbo ya message yaramushikiriye ya message yaramushikiriye and then maybe iza kuba indirimbo nyine her favorite song mugabo it wasn't her favorite topic kumva indirimbo arayikunze mugabo ntakeneye kumenya ngo eske dari cyangwa cyangwa nabyo ngaruka yakunze indirimbo gusa wosanga nayi feeling ari wenye maybe sanga imuriza hajya sanga kaja muri chambre kabisa ariko nk'uyu yovuga ati message yashikiriye je ndashaka ko Dramati dusubira Dramati yo kwemera gusubira mu rukundo kanze oya sinibaza kubera ko byaraheze umuntu wese yarafashe inzira yiwe yari yubatse byo gorana kabisa kubera ko amakosa wakoze warayakoze kandi sinumva igituma utosubira kandi kuyakora yes nuko bimeze indirimbo iri hanze ni indirimbo mushobora kumviriza muri Buja FM ariko ni indirimbo mushobora gusanga ku ma platform yose y'uwitwa Irankunda Henry canke Dramati yaba YouTube n'izindi ni drama ino ndirimbo yamusubije kandi muri record label yahoze arimwo ya Bantu Boy kubasubiye muri Bantu Boy bivuze ki kuri Irankunda Henry ariko nubashaka kumenya kino kibazo uno munsi Bantu Boy bivuze ki ku buzima bwa Dramati ariko Bantu Boy uno munsi drama ayifata gute ni signature y'umuntu yaciye mu buzima bwawe Bantu Boy barafise uruhara runini mu muziki wa Dramati so numvuga kumva ko nanasubiye inyuma ari kwama numva ko I always appreciate ibintu byabo I always appreciate ibikorwa bankoreye ntewe isoni no kumva no bigarukana nyene it's all about love kabisa hari abantu bazi yuko iyo umuntu avuye muri label adaswa kandi kuvugana n'abantu bari muri iyo label uno munsi Drama na Farias babanye gute uno munsi Drama na Edit babanye gute I can't say ngo turavugana mugabo duhuye ni bya bindi mutabamuvugana kuri telefone maybe kubera mudafise ibintu mwoganira je ndi umuntu ari I'm too shy sinzi kuvugisha abantu so sometimes enda buri ngene nkominika nkiyumvirana ni mama Eden ndamwandikiye ndamutangure gute ndamubwira gute ndamubwira mama bite isabura komeye ndaza kubaza ninge by'abajere wafunguye nyene na papa Eden nuko nyene nkumva umengo
sinoronka ibintu ndabavugisha mugabo muri je mba numva ataco bintwaye mba numva binabaye ahubwo vyo bari sawa maybe mugabo kwera ntazi ngene nza kubegera usanga tuvugana duhuye hari abantu drama uri on top iyo umuntu ari hejuru kumuha amasugwe yewe mba numva yuko ari bisanzwe yes uri on top kandi urakora uno munsi hari abantu benshi babaza ibibazo drama bamubaza ati habuze iki kugira ngo tubone collabo ya drama na Farias habuze iki kugira ngo uno munsi drama ashobore gusubira muri record label ya Bantu Boy abwire Farias ati hari ico mwakoze kuri jewe numva twokorana collabo kugira ngo abantu babone yuko vyikuri ubucuti buracahari ico kintu uraciyumvira umunsi n'ugikora cyane mugabo ahantu bikunda gupfira jewe namye nicara sinkora umuziki kubera sentiment cyangwa kumva ngo iki kintu kiranje mureka ndagikora nyene ubu ufise plan ukorera kukavuga iki kintu ndagikora ku nguvu zingana gute collabo ya Farias iba ari collabo nini tubitahurane twese so niya collabo izo gusaba investissement promotion ikwiriye no kuvuga ni ibintu bizogufata umwanya n'amafaranga mba numva ari projet nini ku buryo mba numva maybe uzo umwaka umwaka ibiri mugi wa gatatu bibaye bizoba ari ibintu abantu bose babona ko ari binini nyene ibintu byahatari so kugeza nino sare rero impamvu bitarabangira niyo mugabo I wish yuko vyo ba drama takakorana nawe agakorana na Satbi n'abandi baririmbyi benshi I wish yuko vyo aravuze ikintu cyo ko investisa mu muziki numwe mu baririmbyi no munsi investisa cyane mu muziki Asan atagira ubwoba bwo ko investisa je namaze kuganira na John akambwira ko drama ari umuntu akunda ikintu cyiza kandi abashaka gushiramo imitahe amaherushira mu muziki ni menshi uno munsi umuntu aravye n'ama video yawe biraboneka ayo maheragaruka gute kuri dramati ibanga n'ijyahe byo kuyagarukana je naragiriwe imana like ndashobora kuronka platform yo gukora ama concert ndashobora kuronka platform yo kugurisha cyane kuma nyene kuma platform réseaux sociaux so sinigera numva ko ayo mafaranga arayo kuryoherwamo kubera ko je nkora umuziki mba numva ahubwo dramati nyimba aronse igihumbi $100 amajana indwi ayakoresha mu muziki aza kumwungura iki nukuvuga ayo mafaranga yaje kubera uwo muziki nukuvuga nina bandanya n'investisa azoza yaruta yo mu muziki so nihaye imyaka 5 yuko investment ihari izoba yagarukanye amafaranga nashize mu curo zirenga 5 mu myaka 5 kuvuga ino myaka niyo ku investisa gusa mitahe gusa mu muziki ayasigaye turajya bukewe ntazoga amasi nonona ariko hajya nusoma oya ndabona soma kabisa abazi gukorana drama rega meze nkanje amizirma oya kabisa oya birazwi kabisa duhuye uzotangara umbonye n'ifisi glass ya Red Bull they always saying yuko bavani ko mitsoka benshi babonye iryateka office babaza bambwiye ko drama muri ka karahuri gashobora kuba kama wisi niwe ama Red Bull gusa udashaka kugira publicity ujya kuvugana n'umuntu kubera ko nsanzwe naragiriwe ingorane zo kusa n'abana muri ko muravugana akabona unyoye n'ifana cyangwa sha wa muntu nta kigenda kabisa so maybe akubonanye iyo glass uraza kurondera ingene mukamufumbira n'utuntu twanje so drama dufise uturorero twinshi naze ko muri utwo turorero naho no musura dufise n'uturorero tunyereka yuko hari aba artiste bakoze kandi bakora indirimbo nyinshi zirakundwa ariko no munsi izina ryabo ryakorotse no munsi vyabiye baciyemwo bitagihari uri kukora iko no munsi kugira ngo drama uno munsi tuzomubone mu myaka 5 yarateye imbere ntituzobone drama asubira inyuma nkuko uturero twinshi tutwereka abantu bakoze hama mu nyuma barasubira inyuma n'ibintu bari bafise birabaherana uri kukora iki urabiye kuri utwo turorero kugira ngo izina heri canke dramati ribandanye ritera imbere ariko n'ubuzima bandanye buduka ubwa mbere ni esprit ufise mu gukora ikintu je esprit wanje kuva kera ntikwamye ari ku umustar namye mfise muri je yuko
ari nje ntegerezwa gutekinga care ya famille yanjye so buri gihe icyo kintu nico kicama kinyibutsa you have gukora sanzwe nkora umuziki no kuvuga birane intege kumva ko nta kintu ndakora dramatic bakubwira ngo nta na kimwe ndakora niko nama nibona so bimpa ingufu zo kwama ndiko ndakora maybe ni nabandi ndiko ndakora mfise abantu banshigikira ndumva ko ahantu hose tuzohashika ikindi kintu naco nukwama ndiko ndiyumvisha ko ntariko ndabikorera jewe ndaryoherwa ubu nsigaye numva nyine ari fresh kumva ko turaserukirwa barumva ko umuziki mu Burundi hari tusigaye dufise diaspora nini ishigikira umuziki w'u Burundi people they see barabona yuko hariho movement igihugu kirahari so nukuri je mba numva ari cyo kintu gituma nkora cyane yes biraryose gukora umuziki ugatera imbere ariko abateye imbere benshi bari basa abantu babari nyuma ama management ariko no munsi ntiturumva drama kuva sora madame ntiturumva ngo drama hagarikiwe nanaka hari abantu bakonfonda ibintu Paula ariko mu nyuma tukamenya ukuri abandi bakaza n'undi mu nyuma tukamenya ukuri gukora umuziki udafise umuntu umwe agusigikiye canke hagarikiye ibikorwa vyawe birorose mbega no munsi wo bigenza gutogira ngo utere imbere mu gihe udafise umuntu uvuga ati uyu niwe muntu umwe ansigikira nyene ikinda kironka biciye kuri we ikintu cyambere gikunda gutuma abaririmbyi kenshi bacika intege nico no kuvuga uba waramenyereye kwama uri kuvuga management irabikora job bwa mbere na I was surprised nari nabuze n'ingene ndabikora amaze kuva muri Bantu Boy kubera kuri video uja baragutelefona bagire uzokora video nukeneye kumenya ikintu na kimwe impuzu ntuzomenyo zavuye so uza kuzushooting biri mu bintu bituma umuririmbyi maybe abalezi muri we akumva bazobinkorera byose no kuvuga na wa mwanya wo kwiyumvira eske nzokwinvestisa gute nzoyakura nzobikora gute ntawo buri kuraronka jewe rero kubera ko I was even a hustler kuva kera namwe nzi ntegerezwa kuvyikorera nta wundi muntu naho yoba hari ntazobikora nkuko je no vyikorera so cyantangura kumenya eske ndavyikoreye mpera kuki nza gukora ikihe hama mereze kucahe so yego je bintu binshikira cyane bavyita kerdi umaze gukorana n'abaproducteur batari bake tumaze iminsi ko turabona uyu ma video yawe madame Itampolize ari general ariko ubu twaje kubona iyindi image tutamenyereye kuri Dramatic twaje kubona undi mu producteur umu director ariko aragukorera video Igbana kubera iki Igbana gukora indirimbo yawe ni kubera sinashatse kugira projet nini nashatse akantu nyene gasanzwe kaza gutuma umuntu yumviriza yongera asamara gatoya so niyo mpamvu naciye mvuga sinorinda traveling ngiye mu Rwanda kubera John ntari ngaha cyangwa ndambwire duhurira ahandi hantu kubera je nari nsanzwe mfise projet y'indirimbo nshaka gukora mugabo nshaka kwizoba ari nini nari navuze rero izo funds reka nzozikoreshe mu iyo ndirimbo and then ngire nyene akantu gasanzwe kaba kari ngaho canda uri hafi yanje norinda kugora ndabwira ige na ndamubwira kwera igara arakaze cyane mugabo si hari rero ndamubwira rero wewe fuma basuguma mu maso y'abantu bagume bakubona naho utaburi kurakora cyane so ngira nico kintu nyamuguru cyatumye nja kwa ngira mwarabonye uwasiza amarangi ni Jonela so tuba turiko turakorana mu bintu byose yes imbere yo kumwaka uhera waratwemereye collabo zitatu Tanzania Nigeria na Ghana ni collabo zihari zakozwe cyane collabo drama yimirize gukora zimwe zarakozwe izindi ziri muri process hamaze ko bizahe Tanzania na muri Nigeria abartiste twabamenye rega mugabo ariko 2024 turazibona ya 2024 twondonderanye na mahera ya video badushigikiye imita kwera ni menshi guys ariko mahera kuri drama reka no uba wamaze kuva kuri budget dukorera ngaho ku budget zabo kandi yugeze hari abaca bashaka kwereka twe turakaze urumva dukora nkuko n'umudirector warakumvisha nyene yuko kubera
agutera ubwoba arakumvisha je mu munsi y'ibihumbi 5 sinkora naho nyine ni kubera ari we uvuye handi nakumviye ikigo so yeah. Drama ikibazo imbere ko twumviriza ino ndirimbo ambulance duse quand yumvirize ko turi muri promotion yayo hamace twugurura n'umurongo wa telefone abantu bahamagare ku munsi wejigiye twari mwijabe imbere yo kuva kuri stage hari ijambo washikirije ni ijambo nibaza yuko hari abantu benshi baryumvise ndasaka yuko no munsi urudisigurira hano abantu baravuze izina B face urabisura uravuga ati Jena B face no munsi turi neza Jena B face no munsi turi cool Jena B face nta kibazo na kimwe dufitaniye 2024 no mwaka w'ibikogwa no mwaka wo gusira hamwe 2023 ari vyabaye hagati ya Drama na B face waraje B yaraje hano ariko no mu bantu byarashitseyo biturutse ku ndirimbo yitwa Code nubasa kumenya turi muri 2024 warayo bivuze kuri Jabe ubucuti canke umubano hagati ya Dramati na B face uno munsi wifase gute twarasubije nk'abavukanye ndabivuze mfite isoni apana zisanzwe no like no we call to actually jewe ndi mu mizirima jewe tugira tuje mu mafungo kandi muri jewe kumva twari umuntu dufitaniye umubano utari mwiza jewe muri jewe numva nyene bitameze neza kubera ko B face was my brother kuva kera jewe nanka kubesha hari ibintu byinshi yafashije hari ibintu byinshi namufashije so ibintu byose byabaye sinje nari nabizanye maybe harabaye misunderstanding to umwe aravuga ibi undi aje hariya kwidefenda undi agira ibi mugasi uko ngo harimo urwango ngo tumaje nawe tuticarana tuvuga je my brother umviriza rero ibi bintu ni ingorane turi mu biki haraje n'abantu turicara turavuga ati ibintu nibikenewe byaraheze ubu mumeze neza yeah byaraheze kandi I thank God yuko twashoboye kwicara nyine nk'abantu bakuze nkuko byategerezwa gukorwa kuva kera kubera ko twese twagumye twigira ko dufite imitwe minini umwe wese niyo yashatse kumviriza mugabo at the end of the day twarabonye ko dukeneye kwicara hamwe tukavugana so kubwiwanje narumva ko ntashobora kuja mu mafungo atamuno mu kibazo kabisa kandi novuga ko ubu meze neza ndi free gukora ikintu cyose nshatse muri jewe kubera ko kwiyesukisa twariyesukije ku byabaye byose so we good hari abakunzi bawe bababaye hari abakunzi ba B face bababaye igihe bumva yeko Drama na B face hashaka kuba hari kudacana waka uno munsi ni giki mugiye gukorera abakunzi banyu kizotuma basubira kandi kuryoherwa murategura gukora igiteramo murategura gusohora indirimbo hari uwundi mugambi mufitaniye kumbure mutarasima kuvuga uno munsi dushaka kumenya oya umugambi uhari nyamukuru ngira ni B azovuga kubera twe nk'abaririmbyi indirimbo zo zitegerezwa kuhaba working on that mugabo hari ibindi bintu ari B azorinda kubivuga yes twumviriza ino ndirimbo hama tugaruke cyo twugurura umurongo wa telefone kuri 611010 ambulance niyo ndirimbo ya Dramati canke Irankunda heri muyikundise nabanyu hama mutse muhamagara muganire nawe ni Buza FM ni the number one soga station in our country the sound of Burundi yitwa Hassan H nitwa Ami Pro the MC umutumire ni Dramati let's go hama we back again I'm pretty good. Urukundo rutagira ukubabasana.
tukwifurize amafungo meza agiye gutangura ariko tukwifurize n'ibikorwa vyiza ugiye gukora yaba mu gihugu no hanze igihugu utera imbere usike kure usike ku ndoto asa Ebana sansa Byamarite ka ukora nawe imisi yose nagusimire cyane kandi akwifurize nawe kubandanya utera imbere asansa amafungo meza agiye gutangura asansa nawe kare yes no tuwasigira indirimbo yitwa Ambulance ya Dramati mwakoze Imana ibaho umugisha ariko muyikunde munayikundisha abandi yari hit connection nitwa Ami Pro MC yari Asan H umutumire yari Dramati hasta la vista ambulance muyihamagare